nimba uri umurimyi ukaba wewe ufise hegitari urimamwo, raba haguki impande yako atawukota urime 3 4 5, aya mahera ava muri izo hegitari zirenze kuzohora ziguha ivyo kurya n'ivyo kwigisha abana, azoca gufasha kugira amakonti ariko amahera canke indi migambi, canke voyage uje iburaya kuraba hariya Trump ateramira, hariya akorera akazi Washington, naho utakijangira ngira mu myaka iza tuzokemererwa kujayo. Turi kumwe no kuvuga iki, agura aho urima. Nimba uri umworozi, inka yawe ikavyara zibiri, kubera ko uzigurisha, yorore ivyare generation ya kangahe igere kuri 10, hanyuma uco ufata 5 zigurisha, urabe ko buri konte iriko miliyoni 20. Nimba uworora inkwavu, kubera iki utarenga kuri 20, guma kuri 20, nizikwire 500, urabe ko buri moto ni konte iriko amahera. Nimba worora ingurube, zikaba abantu zigukundiye, kuki wama utarenga muri mu ngurube 200, kuko utoshikana amajana 2 ingurube, tugira ngo ugura imodoka, wagura amatongo, ugura inzu, ubaka inzu nziza, ugura moto, ugura iki, kubera iki inki ivyaye wamucugurisha izivyaye kandi ufise aho ziragirira. Muriho muranyumva? Nimbe bazi kizungu nuko nyene, n'impene nuko nyene ntama. Igihugu c'u Burundi cuzuye abantu banka ko inka batunze zirenga 2, banka ko aho barima harengeye hegitari, banka ko impene batunze zirenga 5, atamvo nimwe birimira byose, afise ivyo bakeneye byose, mugabo akanka ko ivyo akora bikura, kandi igihugu cacu cimbuka n'ibindi. Urumva igituma rero tutateye imbere, abantu ntibashaka ibintu bikura. Umuntu yumva umenga ashoreye kwa nakayoba, kandi narababwiye ko ntibikunda ko umuntu atunga atarusha. Ntushobora gutunga utarusha, ubukene bwo burizana. Mwego umuntu yashaka gutunga no kumukene yakoze cyane, kubera ibyago bishikira umuntu, kubura abantu bagufasha, kwibwa, guhamwa n'ibindi byose, n'ibindi bintu bituma umuntu aba umukene. No kuvuga gukena yashaka kuza gihuruduka, umuntu ashaka gukena gihuruduka kandi yari yaripanze, ariko ubutunzi ntibushobora kuza gihuruduka. Umuntu ashaka kugira business gihuruduka, yoshaka kuronka akiba amahera y'umuntu akashaka kwikone, mugabo ubwo sigo butunzi turiko turavuga. Tuvuga ubutunzi bwo mu byo umuntu yakoze, ashaka gukuza canke agakuza. Mwabonye ukuntu igihugu cyacu kitagizene, kitateye imbere. Abantu ntibakunda business, barondera utuntu twabo twonyene. Nayiko mvuga rero kuri wewe uri ko yanyumviriza, urabona igituma utateye imbere, kubera ko umaze imyaka 10 ukora bya bindi wase ko bikubikuza atambo nimwe, ukama woroye ingurube imwe, inka imwe, ikarima are imwe, ukagira iki. Ubu rero ngoma naho ndabasigurire ukuntu umuntu ku giti ciwe yoshobora kuva ngaha mu bakena akaja muri classe moyenne, cyangwa ukuntu yoshobora kuva muri classe moyenne akaja mu batunzi. Ibyo ukuntu ava mu batunzi akaja mu ibyo ukuntu umuntu ashobora kuva mu batunzi akaja mu babayabaye, cyangwa akava mu babayabaye mu hagati akaja mu bakene, ibyo urumva nta muntu yovyigisha, kuko birazwi ni ingorane ziba zashitse ahantu haba, cyangwa ukuntu yifashe. Mwese rero muri twege tuko turayaga kino kiganiro, Imana imurinde gusubira inyuma, iturinde gusubira inyuma. Ntawo kuvyigisha umuntu kuzugira ukuntu, mugabo haba ari ibintu politique, sécuritaire, naturelle byabaye ma force majeure atuma abantu basubira inyuma. Voilà. Ubu rero n'umwanya nawo gukurikirana, wewe uri kurankurikira, wova gute muri aba bantu? Wewe wova gute mu bakene uje mu bari hagati muri classe moyenne? Wova gute muri classe moyenne uje mu batunzi? Iki nico ngomba kugusigurira. Muraza abarundi murakunda ibintu by'ibihamama, tuko turavuga iby'ibiharuro mu kanya, kuburyo abantu benshi bimbira ko umuntu ashobora gutera imbere, agateza imbere umuryango wiwe, agateza imbere igihugu atabitahura, atabiteguye, atavyize. Oya, ibintu byinshi bisaba umwanya. Classe moyenne yubakwa gute? Umuntu ku giti ciwe, canke mu gihugu, canke mu muryango. Ani badako biko murankurikirana, aha ngo bavuga ibiberekeye ndazeho muca mu bitahura. Naberetse ukuntu manshaka kubimenya mu gihugu no mu bindi, ko abantu bari bikatse mwene canke batariyo, ukuntu babikontorora n'ibindi. Nabasiguriye ko umuntu arafise amadone y'abantu ariko aranketako atomenya ko batunze canke bakenye. Umuntu ku giti ciwe, bamwe babara barimyi, uri umurimyi kugira uve mu bakene uje mu bantu bari hagati na hagati bari muri classe moyenne. Nkayi wacu jewe mfatiye ku karoro kiyo mvuka, jewe nakuze papa yarima itabi. Ibyo papa yarima yari umurimyi w'itabi,
akarima ibitoki, hanyuma kafe. Jewe ibintu bya hanini nabona muhira wacu turima nivyo byari nk'ibiterwa njabuka amazi kugira papa twigishe yagurisha itabi nabi Bujumbura baraza nawe nyene ari mu entrepreneur nkuko kumuhungu wiwe. Papa yari mu entrepreneur akomeye nkuko kumuhungu wiwe Mitagati. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, nayo ari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Burya abi Bujumbura baraza kugura itabi wacu. Abantu babi Bujumbura baza kugura itabi wacu. Kandi je nta tabi imwe mugabo papa yararinywa. Mugabo kuri atwari kuriyemwo umunsi n'umuganga yambwiye ko mu mubiri wanje abonamwe itabi ryinshi. Sibyo yarinze kumvura kugira ngo nkire. So bari mitabi baca basanga nawe umenga bararinwa. Papa rero ari mitabi bijya bitataba bimwe vy'ibi ku buryo nabi Bujumbura baza kuri tori wacu. Papa kandi yarari mu bitoki vyinshi akanagana urwagwa ruryoshe. Tukanashobora kandi ni kawa kugira donc tudya inyama kugira batugirire umuceri keshi tukaba papa yaba yahembwe cyo kimwe n'abandi barimiro niho twaje umuceri niho twaje inyama nyinshi voilà ibindi ntitwabijya sivyo kubera iki ngombye gufatira ngaha mu bisanzwe mu Burundi nta classe moyenne yateye imbere cyane kubera ico gihe twe twakura igihugu cyari kiri mu ntambara. Ariko hariho n'ikindi kintu je nabonye intambara imaze guhera kuko urumva jewe nabayeho iriho ndinda nkurireho urumva nakuriye mu Gwimo nakuriye mu Gwimo n'abantu benshi baraza bakuriye mu Gwimo. Rero twavukiye mu ntambara mugabo twagize amahirwe irahera mu nyuma. Rero icyo cyangwa kwasigurira nuko je papa namye mbona misi yose itabi aririma muri ya matongo yiwe gusa. Papa niyigeze avuga ati ko mbona abakiriya ari benshi reka nkoteshe n'aba babanyi bose batariko barayakoresha amatongo nongereze itabi rireke kuma amafaranga iyo kujana abana banje kwishure gusa no kumugwagwa reka nongereze rime n'amahera yo kugura imodoka canke yo kwagura amatongo. Oya yagumye yirimira hamwe iwacu gusa hari hakwiye mugabo ibyavamwo byari bidukwiye umuryango n'ibyo kuziganya ntihari harimwo ibyo cyo kugura amatongo ayandi menshi imodoka canke imoto inka nyinshi dufate n'ibindi bintu byerekana ko umuntu yateye imbere. Papa yarabati abana banje bafungiye neza gatatu ku munsi n'umusuru bacatse barawunywa amasaka canke uburo hanyuma akarabati abana banje bakeneye impuhwi canke ibiyoba bararya yacavuga ati ivyo birakwiye. Hari ukuntu abarundi ari basatuntu twanje
bameze nka ba bantu banka kurimira umwana w'inyoni uwabo nawe agaca yicwa n'inzara. Kukuntu papa yarafise abakiriya, iyo yashobora kwagura itabi mu myaka ya 1996 mugabo hari mu ntambara, ngira ngo nuko nakuze ariko sinari kumuremesha kurima itabi. Iyo nkura gifise amagara akiri kibishobora namwangu kuraja kurima ibitoki n'ikawa kubera itabi urumva ni bibi kurimwa. Ariko iyo papa avuga ati ko mfise abakiriya, reka aho kurima hegitari nkotere n'ababanyi ndime hegitari 10. Ibitoki aho kurima iwanje gusa, reka nkotere n'ababanyi bafite amatongo batadevelopa nongere ku hegitari 10. Gutyo ni cafe uko nyene. No kuvuga je nayo kuri iwacu hari nk'imodoka kuko hari imbuka cyane. Kandi ibi ndiko ndavuga abantu benshi nabyo bari bazi, nta concurrence papa yarafise, ntabari kumubuza kubishikako kuko hari byari bikenewe. Mugabo ico gihe uca wibuka yuko naho ndabivuga nta miduga yari igwiriye, urumva birimye ari byinshi bacu bitwara gute. Ubu irahari ni wacu no muhira irashikayo no mu rutara bagapfa imodoka. Mugo ico gihe nta miduga yari hari nyinshi mu gihugu. Sinzi reko byari kuza biroroha kubishikana Bujumbura za Gitega n'ahandi. Urumva ndiko ndabigisha ukuntu umuntu ava muri mu bakene cyangwa abantu bato bato akaja bateye imbere. Iyo rero papa yagura harima akagira urudandazwa rwo gushora, byari byoroshe ko aba umutunzi. Mugabo umuntu akora ibintu kubera byiyumvamo. Mandabwa nti abantu bicwa n'ukuntu biyumvira. Abantu benshi rero byanka ko bava mu bakene, classe moyenne, riche. Abantu benshi rero bananirwa kuva mu bakene kubera bamaze imyaka 50 bakora ca gikorwa nyene badahindura. Ntibigera uvanga hangushike ngaha. Genda rero mu ndabiri iwanyu Makamba, iwanyu mu Kirundo, mu ndabira barima bakimbura, mugabo batigeze bakuza aho barima. N'igihe byaba bishoboka bonye binagishoboka n'isi ntimbuka ngiye twakura. Mugabo mu myaka za 2000 za 90 na kangahe atari hari intambara, sivyo? Muguru igihugu cyagize n'ingorane nyinshi mu Burundi bitakundako iterambere. Abantu baniyumvira iyo migambi, kujya abantu biyumvire batekanye. Iby'iterambere abantu bavyumvira iyo batekanye. Wumvise ibombe nta bwenge bw'iterambere ushaka kugira. Uriko wiyumvira ukuntu baho, ukuntu ubunda nibikunda. Wumvise ubuhiri nibikunda. Rero abantu benshi usanga guhera mu 80 ahantu yari bibijumwe hari ahandi nyene atigeza kotera mu banyu we ngo yagure agira ivyajya n'ivyashora. Usanga umuntu yorora impene imwe uko ivyaye n'igihe adakeneye amahera agacagurisha izivyaye akazokwamana imwe, kandi afise haziragira ahantu hari ubwatsi. Umuntu akazokwamana inka imwe arimbura, mugabo ntigere yumvira ati burya nozorora ko mfise abazimfasha, mfise nozorora zikaba 30 hovamwe mw'imodoka, hovamwe konte iriko amahera, hovamwo ibindi bintu byinshi. Umuntu akama yorora inka imwe kandi bikunda ko yokora 30. Umuntu akama arima ihegitari imwe kandi afise ahantu yosaba akarima 20. Murazi ko mbere leta ubu yavyoroje nga mu Burundi nuko ata igihugu nyene cacu caga, mugabo kiracadukwiye kandi burya kizoguma kidukwiye n'icaga gose. Burya kizoba tuzakwimvira ubundi buhinga bwo kubaho ntakaro tutagitunze gusa n'amatongo. Kizokwaga hamwe abantu bategeza gutungwa n'ibindi bintu kandi bizobatunga neza bibaye ngombwa. Kumva ko abantu bari deburuya cyane. Rero ufatiye ku barimyi nk'uri ko arankurikirana aca bibona. Fatira iwanyu wowe aho uvuka. Raba barimyi bamaze imyaka 50 batigeze bafata inyovu zibakikije bazirime, kandi bo leta yaranavuze ati inyovu mbere zinabakikije ni muzirime. Umuntu akanka aguma arima ngo je ngaha harankuye, mugabo gaca yidoga ngo ndumukene. Leta ikavuga iti saba musitanteri canke guverineri ahantu hose hatarimye mu hatera ibiti by'imikaratuzi n'icayi n'ikawa n'amavoka n'iki. Ukavuga ngo je wanje harankuye ngo abana banje ndabigisha ndagira iki. Mugabo abana bawe niho barihira amavoka yaje, ntiwo bigisha amashuri amwamwe, nawe niho kigura imuzi mwimwe. Hariho n'icupa utigurira kubera iki urima bikeyi ucuguma hahandi. Rero uriko aranyumviriza nimba uri umurimyi ukaba wewe ufise hegitari urimamo, raba haguki impande yako atawukota urime 3 4 5. Aya mahera ava muri izo hegitari zirenze kuzohora ziguha ivyo kurya n'ivyo kwigisha abana, azoca gufasha kugira amakonti ariko amahera canke indi migambi
canke voyage uje iburaya kuraba hariya Trump ateramira hariya Korea akazi Washington naho utakijangira ngira mu myaka izati zokemererwa kujayo turi kumwe no kuvuga iki agura aho urima nimba uri umworozi inka yawe ikavyara zibiri kubera ko uzigurisha yorore ibyare generation ya kangahe igere kuri 10 hanyuma uco ufata zitanu zigurisha urabe ko buri konte iriko miliyoni 200 nimba uworora inkwavu kubera iki utarenga kuri 20 guma kuri 20 nizikire 500 urabe ko buri moto ni konte iriko amahera nimba worora ingurube zikaba abantu zigukundiye kuki wama utarenga muri mu ngurube 200 kuko utoshikana amajana 2 ingurube tugira ngo ugura imodoka wagura amatongo ugura inzu ubaka inzu nziza ugura moto ugura iki kubera iki inki ibyaye wamucugurisha izibyaye kandi ufise aho ziragirira muriko muranyumva nimbe bazi kizungu nuko nyene n'impene nuko nyene ntama igihugu c'u Burundi cuzuye abantu banka ko inka batunze zirenga zibiri banka ko aho barima harenge hegitari banka ko impene batunze zirenga zitanu atamvo nimwe birimira byose afise ibyo bakeneye byose mugaba kanka ko ibyo akora bikura kandi igihugu cyacu cimbuka n'ibindi urumva igituma rero tutateye imbere abantu nibashaka ibintu bikura umuntu yumva umenga ashoreye kwa nakayoba kandi narababwiye ko ntibikunda ko umuntu atunga atarusha ntushobora gutunga utarusha ubukene bwo burizana mwego umuntu yashaka gutunga no kumukene yakoze cyane kubera ibyago bishikira umuntu kubura abantu bagufasha kwibwa guhamwa n'ibindi byose n'ibindi bintu bituma umuntu aba umukene no kuvuga gukena yashaka kubuza gihuruduka umuntu ashaka gukena gihuruduka kandi yari yaripanze ariko ubutunzi ntibushobora kuza gihuruduka umuntu ashaka kugira business gihuruduka yoshaka kuronka akiba amahera y'umuntu akashaka kwikone mugabo ubwo sigwe butunzi cyo turavuga tuvuga ubutunzi bwo mu byo umuntu yakoze ashaka gukuza cyangwa agakuza mwabonye ukuntu igihugu cyacu kitagizene kitateye imbere abantu ntibakunda business barondera utuntu twabo twonyene nayiko mvuga rero kuri wewe uri ko yanyumviriza urabona igituma utateye imbere kubera ikumaze imyaka 10 ukora bya bindi wase ko bikubikuza atambo nimwe ukamahoro ingurube imwe inka imwe ikarima are imwe ukagira iki wase ko bikura nk'ibihugu by'abarabu abantu ntibameze uko aha mu Buhinde mu Bushinwa bakora ibintu bikura